Nshuti bakunzi ba televiziyo no Repentance na Even TV, turabaramukije amahoro y'Imana. Ubu mwanya turi muri studio, tukaba turi kumwe n'umutumire adasanzwe. Umutumire afise ikintu gishasha yatuzaniye, nawe tukaba tumwakiriye kugira ngo abanze yivuge. Turakwakiriye mutumire. Murakoze cyane. Nitwa MUNEZERO Lucie. Eko nkaba ndiko ndategura evenement my testimony worship. Ego mfise iby'Imana yankoreye mu buzima bwanje, mu muryango wanje, nibyo nashatse nyene kubicisha muri evenement kugira ngo ndabishimire Imana yanje. Ego nibyo. Ego tutaraje muri birebire, Lucie turakwakiriye kandi hano muri studio yacu ya televiziyo no Repentance na Even TV. Uratubwiye ko ufise evenement muri kurategura wise my testimony. Iyo evenement twagomba tukubaze impamvu wahisemo kuyituko, impamvu wahisemo ko woyitegura, impamvu wahisemo kuyitegura uri umukobwa wenyene. Menga ndiko ndabiraba nabonye muri studio waje uri wenyene, sinzi ko ari wewe wenyene uwayitegura. Impamvu yatumye negura evenement nuko mfise ishimwe mu mutima wanje, mfise iby'Imana yankoreye byinshi cyane, byatumye ngira evenement nuko nshaka kuyishimira. Hama kuba ndi ngaje nyene oya sinobyifasha ndabyishobora nije nyene, ndasaba ariko baramfasha nabo batabonetse bari mu bindi bikorwa. Ego uratubwiye ko hariho abandi, mbega abo bandi nabigeme gusa canke muravanze? Ni groupe y'abantu bavanze, ndavuga abahungu n'abakobwa? Ego oya baking yanje n'abakobwa gusa, ariko hari ariko barimufashamwo bandongoye kuri eglise. Ego Lucie, tugize iminsi rero tubona amafishaje hirya no hino atandukanye. Ndabona ko n'ubu mwaje muyitwaje, ndabona ko mufise amafishaje mu ntoki, ngira ngo ntimuraheza no kuzafisha sinzi, ariko aho nca hose sanga afishaje ya testimony event. Hanyuma nkabona ko abaririmbyi batandukanye, sinzi ko mwotubwira rero abaririmbyi mwatumiye bashobora kuza kubashirikira muri ico gikorwa cyanyu. Ego mwakoze cyane. Abamvite natumiye hari witwa Jafet. Eko impamvu namutumiye ndamwubaha cyane. Ikindi gikuru nuko afise ijambo, ko iyo evenement izo bamwe abantu bafise ijambo, bafise ico Imana yakoze mu buzima bwabo. Na Kero Supendo nawe ni n'umuntu nubaha cyane rwose, na BGT nabo ndamubaha cyane rwose. Ego nawe. Ego Lucie, uratubwiye ko iyo evenement wateguye izo bamwe abantu bafise ijambo, bafise iby'Imana iriko irabakorera mu buzima bwabo. Kumbure no munsi nawe ufise iby'Imana iriko iragukorera, urashaka kuducira agace ingene Imana iriko irakuzamura. Ego murakoze cyane. Ahanini ikintu nshimiye Imana yanje, ndashima Imana yanje kubw'umuryango wanje. Ego Koko tubayeho n'ubuntu bw'Imana. Ikindi kinini ndashima ko Imana yampaye ababyeyi bakijijwe, bubaha ijambo, bakubaha n'Imana. Eko ndashima nuko umuryango wanje dufise amahoro menshi cyane, ko biri kose ndabishimira Imana. Ikindi gikuru ndashima Imana kubw'amashuri yanje ariko agenda neza cyane rwose. Ego nibyo. Ego Lucie, mbaze kandi kabazo, kumbura ubundi wese ashobora kuba yoka kubaza canke iyo bariko arimvira uriko aradukurikirana. Lucie ninde uno munsi? Lucie aririmba muri yahe eglise canke aririmba muri ministeri yahe? Lucie amaze gukora indirimbo izahe? Ibintu nk'ivyo ugerageze kwidondora biography yawe mu majambo make kugira ngo twese tugutahure. Okay, merci. Jewe sengera muri eglise yitwa Carmen AMC Church, iri kuri 6 muri Muramvya, numero 76. Nkaba ndimba muri louange na adoration. Hakaba hari n'indi groupe ndimo ndongo yitwa Prophet of God, mu mfunya tuvuga POG. Ego zemvye kugankora.
Yego. Iyo groupe nayo ikorera he? nayo ikorera ngaho nyine kuri Eglise Carmet. Yego. Lucie, mwatubwiye ko mwatumiye abaririmbyi batari bake kandi hari impamvu mwabatumiye kugira ngo baze kubashigikira canke babasapotinge muri iyi event yanyu muri ko murategura. Ni event ikomeye cyane, ni event nanje mpamagarira abantu bose kuza kwiraba kubera irimwe ubwiza budasanzwe n'amavuta adasanzwe. Ni igiki rero ku bantu badashoboye kubona iyi affichage batarayibona, kumbure bariko baradukurikirana hano kuri televiziyo, bari mu bihugu bitandukanye, impande zitandukanye, ni igiki ushobora kuba wobabwira kugira ngo iyo event yawe babashe kuyikurikirana neza? Icyo gusaba televiziyo hanini ifashe kubishikana kure cyane rwose. Yego nicyo kinini mbona. Ego televiziyo nivyo izobishikana kure kandi irabishikana kure, turavyizera kuko ishika kure. Ikorera hano mu Burundi, igakorera mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika barabikurikirana, bari Uganda, bari Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania barabikurikirana, umva ko birashika kure cyane. Rero twagomba tukubaze kandi kabazo kanyuma, ni igiki witeze kubona canke ni igiki witeze kuronka mu event yawe wateguye? Ikintu hanini niteze kubona uko presence y'Imana izoba ihari, kandi azokora ikintu bidasanzwe cyane rwose, kandi nyuma y'iyo evenement nditeze gutera imbere cyane rwose, ndabyizeye cyane. Yego. Ko hari akabazo bambajije ko indirimbo maze gukora, mu bisanzwe nta ndirimbo n'imwe ndakora, ariko naramaze kwandika, ndarindisha Imana izokora kugira ngo mbashe nanje gukora, kandi bizogenda neza cyane rwose, ndabyiteze. Lucie, watubwiye ko nta ndirimbo urakora mugabo uri umuririmbyi kandi wateguye concert, kandi iyi concert niwe uri ku muto wayo, ni nawe tubona kuri affiche ngaha. Hari akaririmbo gatonya nka agapera washobora kuducishirizamwo kugira ngo tube turakumviriza? Nta kibazo. Yego. N'amajuru niyo kwigwamwo icuri, ukumanura inkuru, nibaza ko nkuzi nasanze urengeye ico nibwira, ukumanura inkuru. Mwarahezageye cyane. Amen. Muraduhezagiye cyane. Ngira ngo batari bake bariko barabikurikirana, barabona ko ufise itara zidasanzwe, nubwo utarakora indirimbo n'imwe muri studio, bivanye n'imvo runaka, ariko twizere ko ejo canke hirya y'ejo dushobora kuzikurikirana indirimbo zawe zasohotse. Watubwiye ko ufise indirimbo nyinshi wanditse mugabo itarakunda kuzisohora muri studio, ariko tubyizere ko ugiye kuzisohora kandi turabyizeye, turabikwijeje. Ego. Lucie, reka rero tubashimire ko aka kanya mwaduhaye kugira ngo mushike hano muri studio mutubwire ivyo muri ko muradutegurira, ariko gatonya sinzi ko mushobora kutwibutsa iyo event amatariki izoberako. Izoba 11 z'ukwicumi. Yego. Amasaha 15 top. Ego. Murumvise mwese, itariki ni 11 z'ukwicumi, amasaha ni 15 top kuri Eglise Carmel, ni ngaha nyene kuri Sisi Muramvya. Ngira ngo mwese murahazi, kaze murahawe ikaze kugira ngo tuzoshigikire umushiki wacu Lucie. Ego. Lucie, turabashimiye cyane. Yego, nje ndabashimiye cyane rwose. Ego. Nshuti bakunzi ba televiziyo, namwe mwariko muradukurikirana, turabashimiye. Mukaba mwari kumwe na jewe nyene Juvenal, tukaba twakiriye umutumira adasanzwe, yari yatuzaniye ibintu bidasanzwe, nawe akaba ari Lucie. Mwamwumvise, mwariko muramukurikirana. Reka rero twitege ibigiye kuza. Murakoze cyane.